Isekeza ryo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba kuwa 20 Rusama yatanguye kuri uyu wa mbere itariki 27 Ndamukiza. Nta muntu, nta kintu cashoboye kugondoza leta y'u Burundi mu kagagazo no kwirengagiza amabanga ishinzwe. Abasemereye kuva kera baba Barundi, inshuti z'u Burundi n'abakurikiranira ibibera mu Burundi ataruhara babifisemwo bavuga bati ibihe igihugu kirimwo ntivyotuma hatunganywa amatora meza akozwe ku mugaragaro mu bwigenge arimwo bose akwije ibiranga amatora meza mu ntwaro ya demokarasi. Muri iyi minsi naho barerekana ko amatora yotuma ikiza c'umugera wa corona camaze gushika iwacu kikaba gihanamiye amagara y'abantu kirandagata babaye ryajwi risemerera mw'ishamba. Ubutegetsi bw'u Burundi ntibwakenye ivyireguro ku bavuga ngo nta mahoro n'umutekano biriho, buti ntaho vyari bwabe umusesekara mu ntara zose nko muri iki gihe, buti amatora ategerezwa kuba ku kiringo ubutegetsi bwavuze ko ntibantaya kabiri mu kubahiriza ibiringo vyategekanijwe, buti inzego zose zijejwe gutunganya ibikorwa vyo kwiyamamaza n'amatora zikora icese, mbere n'uburyo bwo gutunganya amatora Uburundi bwaregeranijwe ata mfashanyo yo hanze bukeneye, buti amatora yosiba igihugu cogwa mu kaga kuko ata butegetsi coba gifise, buti umugera wa coronavirus ntabwo buteye, igihe woba ikibazo naho ngo bwariteguye guhangana nawo. Mu kubakurira inkoni ku gishitsi, leta y'u Burundi iti itwara igihugu cikukiye, ntiyoha amatwi abanyepolitike n'abandi bayigwanya kuko abo bose ari abafise akabonge k'ubutegetsi bigeze bafadikanije na bagenzi babo nabo nyene barota kugarukana igikoroni. Izo nsiguro zose zoshimisha ubutazi ibibera mu Burundi, abatazi ko Burundi bwamenyereye kwitunganya igihe cose inzego z'intwaro zagize ingorane. Ni insiguro zishingiye ahubwo ku nyungu za bamwe bamwe hirengagijwe neza y'igihugu na bene co. Wa wundi ati muzovuga mu ruhe? Nuko rero ukwiyamamaza kwatanguye nk'uko vyamye. Ukwiyamamaza gusa n'ayandi uretse ubwinshi bw'abipfuza kuba umukuru w'igihugu. Mbega twovyita guhahamira ico kibanza canke n'agatima ko gushaka gukorera igihugu? Ukwiyamamaza gusanzwe ariko gukurikiye ibihuhusi vyinshi mu migambwe. Imboneza n'inararibonye mu migambwe barasezeriye abarezi ikabakuza bakinjira mu yindi, bakiheka canke bagashigikira biyamamariza iyindi migambwe bisunze ya mikenyuro n'ibiharuro tumenyereye mu banyepolitike. Nkako amagaburandi ari hafi kandi umwe wese aripfuza gushikirwa, arira ku rutaro canke kurushi. Ukwiyamamaza gusanzwe kandi kuko abarundi benshi atarukiza bayazeyemwo. Nkako bamwe mu biyamamaza barateguye ururimi bazovugana n'abanywanyi babo, inyigisho zo kuresha abanywanyi bacikiye iwabo bahukanye mugo bahora bubatse, baheze batwemerere twese iparadizo, ubona ngo ko tutari kure yayo. Abandi bazosubiza agatima mpembero batwibutsa imigambi batashitseko bitabavuyeko, abandi nabo batwemerera isi nshasha. Ibihendwa abana atawe uzokwibuka ko vyavuzwe atari bene kubibwirwa. Nk'uko twama tuzoja mu makoraniro baturyoshajyoshe n'ivyo bazodukorera ejo haza, ariko nta kajambo ku vyo bari baratwemereye mu kiringo giheze canke kuco bamaze cotuma tugira n'ibizigizigi ku bizokorwa ejo. Nk'uko twama bazovuga dutahe, uzohigwa n'utazotahana mu rugo iwe wa mugera wa corona akuye muri ayo makoraniro tuzi ko ari yogi girandagata ryawo. Ukwiyamamaza gusanzwe n'ivyo, ariko kuzoba igipimo kuri abo bose ku mvo zitandukanye bashimye kwitabira amatora y'umwaka, ivyo abarundi benshi barimo n'umuhari wacu badashigikiye. Uko kwiyamamaza kuzoba igipimo bazorabira koko kuzoba gukurikije amategeko abugenga nk'uko ubutegetsi budasiba kubibizeza. Mbega bwoba bwarahimirije n'ingingo zarafashwe kugira abajejwe intwaro mu nzego zose, inzego z'igipolisi n'iz'umutekano, zambonarakure na za nzego zose zijejwe gutunganya ukwiyamamaza n'amatora vyubahiriza ayo mategeko?
Twoba twimirije kubona ukwiyamamaza gutekanye ataco gusa n'akahitiye, aho abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi batotezwa, bakagirwa k'ubwoba, bagapfungirwa ubusa, n'ukwicwa bakicwa, ivyabo bigasahurwa, imirima n'ibitungwa bigatemagurwa. Mbega abiyamamaza n'abanywanyi babo bose bazoronka ku rugero rungana uburenganzira bumwe bwo guserura ico biyumvira, bakava aha bakaja hariya gukoranira mu ngoro z'imigambwe yabo? Ngivyo bimwe muri vyinshi abarundi n'amakungu bazorabirako ubutegetsi butasize inkore ku maso abaziyamamaza. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wipfuje guhamagarira abarundi n'abarundikazi bashimye kwitaba ibi bihe vy'iyamamaza n'amatora azokurikira ngo ntibirengagize ivyo babonye banabayemwo muri iki kiringo giheze ataco bisa bisana n'ivyerade tuzoratirwa muri iki gihe co kwiyamamaza. Muramenya gutoramwo icatsi n'ururo, muronderemwo aho inyungu zanyu ziri, kurya abiyamamaza bazoba bariko barabahamagarira kubafasha gushigikira inyungu zabo. Ikindi tuzi twokwama twibuka nuko ibi bihe vyo kwiyamamaza n'ivy'amatora vyama ari ibihe abanywanyi b'imigambwe bashamirana, baterana amajambo, mbere rimwe na rimwe bagashira mu migere. Ntitwibagire kwiyamamaza n'amatora bidusanga bikadusiga turi babanyi na za nshuti ataho dushirana kuko dukeneraniye. Twirinde rero ico cose cohungabanya umutekano wacu kigatosekaza imigenderanire mu kibano cacu. Nitwoheraheza tutibukanije ko ikiza ca coronavirus catwinjiranye kimaze gutwara umuntu n'abandi batazwi igitigiri bagwaye canke banduye. Umuhari wacu urababajwe no kubona ubutegetsi bw'u Burundi bwatoye kuguza amagara ya bene Burundi amatora. Nivyashika rero ku mvo zitandukanye mugategerezwa kwitaba amakoraniro, muragerageza kwikingira uko mushoboye mu gukurikiza impanuro zitangwa n'abajejwe amagara y'abantu. Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ko kuri uyu wa mbere w'umubabaro wo kuwa 27 Ndamukiza.